Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza ni kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu umuhuza TV. Numwe tugiye kubageza ko amakuru ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri byinshi bitandukanye biriko biravugwa ku mbuga ngurukana bumenyi mu bimenyesha amakuru bitandukanye ndetse n'inkuru ziriko ziravugwa ku radio atandukanye hirya no hino mu gihugu. Numubabaro n'amarira bidasanzwe mu gisagara ca Bujumbura. Bamwe mu badandaza baribaza aho baza kwerekeza. Ibi bikaba vyabaye inyuma yaho umuriro ufashe galeri zibiri mu gisagara ca Bujumbura ariyo galeri NDAYIZAMBA ndetse na galeri lePARISIEN zose ziri mu gisagara ca Bujumbura. Ivyabereye ingozi muri uyu mwaka vyarabaye nk'ibara ku gihugu. Mbere na benshi mu bategetsi batangaza amajambo atabereye abategetsi. Benshi bavuze ko amajambo yatangajwe n'abategetsi batandukanye harimwo urongoye inama nshinga amateka Giras Daniel Ndabirabe rwose yari gupfa anuma kugira ngo aze ashinyagurize ababuriye ivyabo muri uwo muriro wadutse mu isoko nkuru ya Ngozi. Muri uyu mwaka w'2026 hamaze kwaduka imiriro itandukanye mu bisata bitandukanye. Irya mbere ryabaye ikambi yabaze yaturitse n'iturika ry'ububiko bw'ibigwanisho. Iyo yabaye inkuru idasanzwe mbere biravugwa hirya no hino mu gihugu no mu makungu. Benshi bibaza ico uwo muriro waturutse ko bamwe mu bavugizi b'inzego harimwo uvugira urwego rw'intwarameto ngaha mu gihugu c'u Burundi ariwe General Gaspard Baratuza yatangaje ko ibigwanisho vyoba vyaturiwe bivuye ku nsinga z'umuyaga nkuba. Ivyaje kunyomozwa n'umukuru w'igihugu Vice Ndayishimiye akavuga ko ubwewe yitwara ico gisata ariko ko atamuyaga nkuba ugezwaho biba bibitse. Isoko nkuru ya Ngozisha vyabaye akamaramaza kuko yafatwa nk'isoko ihambaye cyane mu gihugu. Iyi soko ya Ngozi yarahiye rwose ratokombera mbere umwe mu bategetsi yifuza kuja kuzimya umuriro ariko ngo ibihangange biramubuza biramubwira ngo yireke ikomeze ishe yose bumuyonga. Amakuru akavuga ko icateye iturirwa ry'iyo soko canke se umuriro waduka muri iyo soko ngo hari bamwe mu bategetsi bari bifuza ko iyo soko boyifatira mu minwe hama bakayubaka gushasha ubundi ibibanza vyayo akaba ari bo babikotesha. Icaje gutera ishavu mu badandaza bahakorera mbere benshi biyemeza guterera ubwabo amahera yabo kugira ngo biyubakire isoko igezwe ko kugira ngo ibihangange nibize bivyaka ibibanza vyabo. Uno munsi rero ibara ryaguye mu gisagara ca Bujumbura ubaye umuriro wa gatatu ukomeye wadutse muri uyu mwaka mu bibanza bikomeye vy'igihugu. Umuriro mwinshi cyane wazindutse uturira galeri NDAYIZAMBA na lePARISIEN mu gisagara ca Bujumbura. Muri kino gitondo cyo kuri uyu munsi genekerezo ya 21 myandagaro uyu mwaka w'2026 nibwo adutse umuriro udasanzwe muri galeri NDAYIZAMBA iri mu gisagara ca Bujumbura hafi y'icicaro gikuru cy'Ibanki BCB. Umuriro wahavuye utandukira n'ikindi kibanza kinini c'ubudandaji bita lePARISIEN. Galeri NDAYIZAMBA na lePARISIEN ibibanza binini vyakiriye abadandaza batari bakinyuma y'iturirwa gisoko nkuru ya Bujumbura hari muri nzero umwaka w'2013. Nkuko natanguye mbivuga ibi bibaye nyuma y'imisi mike cyane hayi isoko nkuru ya Ngozi. Amasoko ashagatokombera ngo bisigaye bimeze nk'umugenzo kuri intwaro ya CNDD-FDD. Abadandaza nka bose basigaye babayeho mu bwoba bwinshi. Intwaro yo bisa nuko ataco bibwiye. Kenshi nta namatohoza akurikira yakozwe naho abayo kunyegeza abaturiye isoko. Amakuru adushikira muri kano kanya Prosper Bazombanza we amatohoza yayahejeje. Iki ni cegera cy'umukuru w'igihugu. Prosper Bazombanza ngo yibaza ko galeri NDAYIZAMBA yaturiwe n'ipasi y'amakara. Uti icumuriro wavuye ko ntikiramenyekana ariko twikeka ko umuriro wavuye ku ipasi igorora impuzu ikoresha amakara kujya abantu bayegeranya ari menshi. Sinshobora kwibaza je n'ose pas imaginer ko ari impanuka yavuye ku bugizi bwa nabi kuko umuriro wadutse mu gatondo ka kare nk'isaha imwe nta muntu yari bwinjira indani. Benshi bakavuga ko Prosper Bazombanza ari mu bantu bama bazi imbere cyane mu gushikiriza ko amatohoza yaheze. Ibi subwa mbere bibaye. Ibi bihejeje gushikirizwa n'icegera cy'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza yishikiye ahejeje guhira galeri NDAYIZAMBA na lePARISIEN ngo subwa mbere atanze inkomoko y'umucanwa atanamatohoza akozwe.
Tubasubize inyuma gato mu mwaka w'ibihumbi 2021 hari kwigenekerezo indwi Kigarama uwo mwaka mu gatondo ka kare nibwo prison nkuru ya Gitega yaturiwe n'insinga. Rero Prosper Bazombanza yatangaje ko ibohero rikuru rya Gitega ryaturiwe n'insinga z'amatara zateje ku rusirikwi. Amatohoza ya radio RPA yo yamenyesheje ko ibohero ryaturiwe n'abakozi b'iperereza bari barongowe na Gerard Ndayisenga. Ibi bikatwibutsa kandi vyanditswe n'umuvugizi w'igisoda mu kwa gatatu guheze aho amabombe yariko araturika muri Kambaze. Yavuze ko isanganya ryatewe na kurusirikwi mu bubiko bw'ibigwanisho bukeye kabiri. President Ndayishimiye aramubeshuza ko atamatara ari mu ubwo bubiko. Igisoko nkuru ya Bujumbura yasha mu mwaka wa 2013 umushikiranganje Edouard Nduwimana yavuze ko umuriro wavuye mu bugombe bw'Imana kugira ngo turonke isoko ya kijambere. Mu nyuma komisiyo ya Procureur General de la République Valentin Bagorikunda yari ico gihe yavuze ko umuriro wavuye kuri bateri yaturitse mu kibanza kimwe mu isoko ariko ntiyerekanye uko yabimenye. Amatohoza y'ibanga yakozwe yerekanye ko isoko yaturiwe n'abakozi b'iperereza bari barongowe na Major Jean Bosco Nsabimana batazira Maregosi. Bamwe bati izi nyishu zitangwa n'abategetsi atamatohoza akozwe zamazitera amakenga abanyagihugu kubiteza imiriro y'urutavanako. Ni inkuru iciye ku masonga rero iriko irandikwa hirya no hino mu gihugu ndetse no hanze y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi. Inkuru yashitseyo benshi izi nzu z'idandarizo zahiye zoba zateye ishavu ryinshi mu banyagihugu bavuga ko batariko baritwararikwa n'ubu ubutegetsi buriho muri iki gihe. Uyu mucanwa uri mu rukurikirane rw'imiriro imaze imyaka ihitana ibidandazwa mu masoko. Intwaro ya CNDD-FDD ntigera ikora amatohoza ngo hamenyekane igitera iyo miriro. Reka dutangurire mu mwaka wa 2013 ho gatoye. Tubitse ko igihe isoko nkuru ya Bujumbura isha kwigenekerezo ya 77 umwaka wa 2013 ubutunzi bw'u Burundi bungana na 1/3 aribwo bwahatokombereye. Leta y'ico gihe yatumye Edouard Nduwimana yari umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu kubwira abashinga amateka ko isoko yaturiwe n'Imana. Mu nyuma muri CNDD-FDD bahavuye bakura ico ceyi ku Mana ahubwo batangaza ko icaturiye isoko nkuru ya Bujumbura kitaramenyekana. Inyuma y'imyaka 13 icaturiye isoko nkuru ya Bujumbura kitazwi, Varisito Ndayishimiye mubwo yari mu kiganiro n'umumenyesha makuru wa BBC Gahuza yabwiye abarundi ko isoko nkuru ya Bujumbura yaturiwe n'abansi b'u Burundi. Ivyatangajwe na Ndayishimiye bigahura neza n'amatohoza yari yarakozwe na Bob Rugurika. Muri RPA radio y'abanyagihugu bo bahereye kera bavuga ko isoko yaturiwe n'inzego z'iperereza harimwo umumisiri Lieutenant General Adolphe Nshimiyimana na General Gervase Ndirakobuca bataziranda kugarika kare bateguye neza ukungena umucanwa uzoshiririka iyo soko. Mu kiganiro aherutse kugirana na radio RPA Bob Rugurika yavuze ko hari amakuru avuga ko imiriro idomeka amasoko ifitanye isano n'ivy'abategetsi ba CNDD-FDD baragurizwa n'abapfumu. Muri CNDD-FDD bo babizejwe n'abapfumu babo ko ari hamwe bogoma badomeka amasoko bazoshobora kurambira ku butegetsi. Bob Rugurika yaranaburiye kandi abantu ko ubwo butegetsi ataco bwibanga bushobora no gutangura kudomeka amazu y'idandarizo y'abantu ku giti cabo. Ngivyo rero ngo bejeje gushikira lePARISIEN na GALERIE NDAYIZAMBA. Mu minsi iza naho ngo baratandukira amasitasiyo y'ibitoro, amashure, amashengero n'ibitaro n'ibindi. Ngira ngo benshi baribuka ku bubiko bukuru bw'ibigwanisho vy'igisoda biherutse kudomeka maze umukuru w'igihugu n'umukuru w'ibiro bikuru vy'igisirikare batangura guterana amajambo kucaturiye ikambi baze yo kumusaga. Nkuko natanguye mbivuga icegera cy'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza niwe yishikiriye ku nzu GALERIE NDAYIZAMBA na lePARISIEN zijeje gutokombera. We akabajeje kubwira abamenyesha makuru ko yizeye ko ryo bari isanganya atari ubugizi bwa nabi. Bikumvikana ko ngo uyu mutegetsi atokubaka kuvuga ko yizeye ko ari ubugizi bwa nabi mu gihe bizwi ko ari umugambi muremure ngo bateguriwe indani mu bihangange. Avuze ko yizeye ko ari ubugizi bwa nabi ngo yorara bogojwe bibaye ngombwa n'ibintu bibi bikamubako. Ngo batazi gushishoza hari imvugo abategetsi bama bakoresha cyane cyane iyo bavuga ko umona kazoza y'umwaka wa 2040 benshi bama barirata.
ngo ni gutyo rero bariko barashira mu ngiro wa mugambi wuko buri mufu kugira amafaranga n'ibintu karonka ivy'ipfungura. Yamana ngo batubwira ko bashize imbere ntimugire ngo nibihamana yaremye isi n'ijuru ngo habanambanga ahubwo n'Imana ipfumura igakoresha mangetengete nkuko bejeje gutangazwa n'umwe mu bakurikirana hafi vya politike ndetse kandi asanzwe yegereye n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Benshi rero ku mbuga hwaniro batanguye gushikiriza ivyumviro vyabo biturutse kuri uyu mucanwa wadutse muri aka gatondo mu gisagara ca Bujumbura. Hari kandi ibivugwa ko ari vyo vyagaragaye. Utije twabonye n'intaye ku muriro wadutse muri Galerie NDAYIZAMBA no muri lePARISIEN. Nkuko abari hafi ico kibanza babitwiganiye, umuriro wadutse nk'isaha 12 z'agatondo ko kuri uyu munsi genekerezo ya 21 Myandagaro uyu mwaka wa 2026. Umuriro wahereye muri Galerie NDAYIZAMBA muri etage ya 5 uraheza utandukira Galerie lePARISIEN. Gushika isaha 3 zo mu gatondo hari kizimyamwoto zitatu ariko bigaragara ko umuriro ari mwinshi cyane bigoye kuwuzimya. Umuriro waguma wiyongera mu bice vyo hagati muri ayo magaleri yose asanzwe ari n'inyubako zigeretse zikagira n'uruhande rudakora kwibarabara. Hari abamama babiri bari bamaze gufatwa n'ihungabana ry'umutima kubera uyu muriro. Abajejwe umutekano bamwe nabo muri Croix Rouge bamaze gushika muri iki kibanza nabo bagira ivyo bafashije. Nkuko rero benshi bariko barabigaruka ko kumbuga ngurukana bumenyi hirya no hino hatandukanye ivyatangajwe na Prosper Bazombanza umukuru w'igihugu, benshi abanyagihugu batanguye kuvyamirira kure. Mu gihe ashikiriza ijambo ry'ihumurera baburiye ivyabo mu nzu z'ubudandarizo zizwi nka lePARISIEN na Galerie NDAYIZAMBA, Prosper Bazombanza yibukije ko gusiga inzira z'imodoka zimya umuriro ngo ari ngombwa mu nyubako cyane z'amasoko, aho yasavye abantu kudacika ivuta ati ivyashitse tugiye kwihweza mu maguru masha ivyo twokora kugira ngo ubuzima bubandanye. Abene igihugu bamwe bariko bagerageza gukiza utwabo n'uwitwa NDAYIZAMBA nyene Galerie NDAYIZAMBA yari yahashitse nkuko amakuru adushikira abivuga. Iri sanganya ryabaye kuri no munsi rero rikaba ryavyuye ishavu ridasanzwe mu banyagihugu. Benshi bakavuga ko aya masoko ariko arasha buri mwanya mu gihugu vyo bifise aho bihurira n'imigambi y'abategetsi. Benshi bakibaza bati ni gute hamasha amasoko afise icavuze cyane ku butunzi bw'igihugu mu gihe inzari zuri inzara mu gihugu cy'u Burundi, ndetse na benshi bakama bigomwa vyinshi kugira ngo barabe ko boshikana iterambere ry'imiryango yabo kure, ariko byose bikama bisubizwe inyuma mu masaha adashikana 3 byose bikozwe n'umuriro. Benshi bakavuga ko rero iba ari ibintu bidasanzwe. Nkuko amakuru yabivuga ngo akatari rya mbere y'amaduka ahiye habura iki ngo akingirwe imiriro. Intuntu n'amarira ni vyinshi mu begereye hafi y'amaduka NDAYIZAMBA ne Parisien mu gihe yadutse nk'umuriro mu gatondo ko kuri uyu munsi. Nubwo imiduga izimya umuriro kizimyamwoti yari kigerageza gukinganga yandi mazu yegereye ivyo bibanza ntashikirwe ngo byagaragaraga cyane ko umuriro ari mwinshi. Bamwe mu banyagihugu bahegereye bakabona ko ataco baza kurokora muri ayo maduka ukarabiri. Bamwe bahora bahadandariza n'abahegereye bakavuga ko bateye impungenge nuko atari rya mbere ayo maduka yadutse nk'umuriro. Kubwo badandaza ngo birababaje cyane ko natacigeze gikorwa kugira ngo ivyo bibanza bikingirwe imiriro ishobora kuhaduka igasiga abakorera mu kangaratete. Eric Nyandwi nawe azwi cyane ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse no gushikiriza ivyumviro cyane mu gisata ca politike, we yagize ati: abanditse yambona kazuza tubasobe bagende mu gitabo bahindure kuko no mu mwaka w'ibihumbi 2095 tuzohagera Uburundi butaraba igihugu cifashe. Nicegera c'umukuru w'igihugu we azayejeje gukora amatohoza kuko avuga ko ujya muriro waturutse ku makara. Muti none wumva twoshika kumbona kazuza gute tugifise indongozi zigifise ivyumviro nk'ibi? Hanyuma ku bantu mwese mwaburi ivyabo hano nimwitegeko ari ico leta izobafasha atari ukuba poli gusa. Nivyumvikana ingene leta ivuga ko umutekano w'abanyagihugu bamwe n'ivyo bafise bikingiwe 100%, ariko igihe cyose amasoko akagumasha ariko ntitubone n'umwe yafashwe. Leta ifise igisirikare, igipolisi, mbonera kure, ibiswi vy'inkona hamwe n'ibikiri magi vyose. None ngizo nzego zose bavuga ko zijeje gucunga umutekano zikora iki nimba amasoko bandanya sha ariko ntihagire n'umwe abibazwa? Uyu munsi na amasoko mu minsi azotangura gusha amahoteli, amashuri hamwe n'ibindi. Leta ngirakwiye kwereka abarundi ko hari ico bariko barakora kugira ngo bakingire imitungo y'abene igihugu.
Ibi rero akaba ari vyo biriko biratangazwa ku mbuga ngurukana bumenyi hirya no hino bitandukanye, cyane cyane bagaruka kuri uyu muriro wadutse muri aya magaleri yompi, ndetse kandi nk'uko amakuru adushikira n'ubundi akavuga ko abakorera muri ayo magaleri bose ari bamwe n'ubundi bafise byinshi baburiye mu muriro wadutse mwaka wa 2013 mu isoko nkuru ya Bujumbura. Bamwe bati mu myaka idashika na 13 hari abantu bamaze kuhaburira amatungo yabo yose inshuro zibiri. N'ibindi byinshi turiko turatoza cyane cyane ku biriko biravugwa hirya no hino mu gihugu, turaza kubigaruka ko mu mwanya uri imbere ntimuze kuza gucikanwa. Hari umukenyezi atabarizwa inyuma yo gupfungwa mu buryo abanyagihugu bita karenganyo. Koko uwo mukenyezi arakwiye gupfungwa canke ariko ararenganywa? Uwo mukenyezi yitwa Kabahizi Janine, aba ku mutumba Karambo, komine Busoni, ntara ya Butanyerera. Mu ncamake uwo mukenyezi apfunzwe yagirizwa ingurane yagiye gufata muri microfinance yitwa UCODE, Union pour la coopération et le développement. Kabahizi Janine yarituye UCODE aratora ingurane y'amafaranga angana n'imiliyoni 25 kugira agende kurangura imigambi yo y'uburimyi. Kugira habwe iyo ngurane yaratanze ingwati ipoteke y'amatongo ye batatu asanzwe arahi Busoni. Impapuro z'ayo matongo zagumanije microfinance UCODE gushika no munsi nk'uko bisanzwe biri mu mategeko y'umuntu asavye ingurane afise ivyo yemeza. Imbere yaho Kabahizi Janine yarasanzwe afise irindi deni muri Copec, aho yari yatanze ingwati y'inzu. Mu nyuma iyo baratembereye mu ntara ya kera ya Cankuzo, arabona ko imigambi y'uburimyi yari kararangurira Busoni yoyimurira yo kugira itera imbere. Uwo mukenyezi yaciye yumvikana n'umuryango wiwe umuhurusha bwo kugurisha amwe mu matungo kugira ngo aronke ayandi mafaranga yongereza mu gutangura iyo migambi mu Cankuzo. Aho yagurishije ya nzu yari yatanze k'ingwati muri Copec itandukanye na ya matongo yatanga ko ingwati muri UCODE. Akuramo amafaranga ashika imiliyoni 17 acagena muri Copec kuri amafaranga ashika imiliyoni 3 yari asigaje yo kuriha kugira Copec ntigume mwishuza. Muri uwo mwanya muri UCODE naho baramenye ko Kabahizi Janine yagurishije iyo nzu yiwe ari hamwe Copec. Baciye bafata wa mukenyezi baja kumupfungisha, bamutegeka ko nabo nyene ategerezwa kubariha ya mafaranga baheraniye. Uwo mukenyezi yoba yaranse kubariha, ababwira ko azobandanya kubariha nk'uko bavyumvikanye mu gutora iyo ngurane, kandi ko bafise ingwate yatanze atigeze yikora ko mu kugurisha aho handi. Mu ncamake Kabahizi Janine yabwiye UCODE ko idakwiye kuraba utwiwe agurishije, ahubwo yobandanya kuraba ingwate yatanze mu guhabwa ingurane, kandi impapuro zose z'iyo ngwati ziri mu minwe ya UCODE. Ivyo UCODE ntihigeze ivyumva, ariho yacu ifata ingingo yo kumupfungisha ku igenekerezo ya 10 Myandagaro y'umwaka wa 2026. Ivyo rero abanyagihugu batabariza uwo mukenyezi baravyamiriza mu kuvuga ko ari karahohoterwa kuko bitumvikana ukuntu yopfungwa mu gihe yatanze ingwati muri UCODE kandi iyo ngwati akaba atigeze yikorako. Muti none muri UCODE bavuga iki kuri kino kibazo? Nyuma kuronka amakuru atabariza uyu mukenyezi, hari benshi bagerageje kuronderwa mu burongozi bwa UCODE kugira bagira ico bashikirije. Muri UCODE bakemeza ko bazi neza ko umukenyezi Kabahizi Janine kandi ko aribo bamupfungishije. Baremera ko yatoye ingurane wabo kandi ko aribo bafise impapuro z'amatongo yatanze nk'ingwate kuri iyo ngurane. Babajijwe impamvu bamupfungishije kandi aribo bafise mu ntoki impapuro z'iyo ngwate, bobo bavuga ko badatahura ukuntu yari kugurisha iyo nzu akarya Copec yonyine nabo atabarishe. Tubajije ko batoba bamurenganije kuko umuntu yafashe ideni agumana uburenganzira bwo kugirisha ivyiwe, basiguye ko badatahura ukuntu hari abantu bamutabariza kuko ikibazo cyamaze gushika imbere y'ubutungane. Ivyo biruko mu gihe abanyamategeko bo mu mashiramwe atandukanye bo bavuga ko umukenyezi yarenganijwe, bakabona ko amategeko yahonyanzwe kuri iryo pfungwa mu gihe UCODE igifise ingwati mu ntoke. Umunywanyi wayo Kabahizi cliente akaba atigeza ko makomi iyo ngwati, ari navyo benshi bafatira ko kugira batabariza uwo munyagihugu arenganurwe. Muri rusangi bagasaba ko akamo koshikira abategetsi bo hejuru mu butungane kugira bafashe uwo mukenyezi arekugwe kuko atari gupfungwa na microfinance UCODE mu gihe atigeze agurisha ingwati yatanzeyo nkuko amakuru adushikira abivuga. Ku munsi w'ejo rero igenekerezo murantunge ku munsi w'igenekerezo ya 19 Myandagaro uyu mwaka, inyuma y'imisi 9 apfunzwe, agakuru keza ko uyu mukenyezi yarekuwe akarara mu muryango. Ku munsi w'ejo nibwo amakuru yagiye habona ko ku munsi w'igenekerezo ya 18 Myandagaro uyu mwaka
kubera ko yari yatabarijwe uyu mukenyezi Kabayiza Janine yari apfungiye mu gasho ka komine Busoni mu buryo bw'akarenganyo canke bunyuranye n'amategeko biturutse ku mafaranga y'ingurane yari yatuye muri iyi microfinance ukode mwishira hamwe kingo Murundi barerekanye ko umukenyezi apfunzwe ukarenganyo kandi akwiye kurekurwa kuko yari yagurishije utwiwe dutandukanye n'ingwate yatanze muri ukode. Akamu katewe rero na Kingo Murundi Freedom karumviye kuko amakuru adushikira yemeza ko ari abategetsi bategetse ko umukenyezi arekurwa vyihuse. Ku mugoroba rero kugenekerezo 19 myandagaro uyu mwaka wa 2026 niho Kabayiza Janine yari kugwa arataha mu rugo yaraye mu muryango wiwe. Abanyagihugu bagakengurukire kugwa giwe eka no mwishira hamwe Kingo Murundi bagashima natwe tugashima ko uyu mukenyezi yarekuwe tugasaba ko abajejwe ubutungane bureka gushira imbere ingingo yo gupfunga umunyagihugu batitondeye canke bataravye neza ica amategeko avuga ku ifungwa giwe. Rero amakuru yaragizwe ko muri kano kanya ufite subscribe canke sabone niba utarafyonda ko kugira ngo utoje ucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho barose kugira ngo nabo baje barambambere bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi hanze imbibazi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu yakure iyo bibiriko biravugwa mu bisata bitandukanye nka politike ubutungane agate yakazi na mu ndetse n'ibindi byinshi biriko biravugwa bigezwe ko muri aka kanya nimuze gucikanwa ni mu mwanya uri imbere amakuru n'ibiganiro vyacu vyo birabandanya.